Mwaramutse canke mwiriwe mwebwe mwese muriko muradukurikirana nkuko mubibona muri kumwe na Irambona Guillain nkuko mubizi dukora mu civugo kivuga ngo agakiza n'urukundo nizo nkomezi zacu turi mu nyubako za Sunrise Hotel ahantu heza hari akayaga keza bafise ivyumba vyiza rero tuje turi kumwe n'umukozi w'Imana yashimye ko tuza ngaho kugira tuganire vyinshi bitandukanye bijanye n'ubwami bw'Imana. Rero nizere yuko muguwe neza bamurapartage kino kiganiro mutibagira kugira subscribe kugira muze muraronka vyinshi muri Salocom TV1. Rero imbere ya vyose reka mbanze nakire umukozi w'Imana. Amahoro mukozi w'Imana. Amahoro cyane. Ni impore. Turashima Imana. Ego. Umwanya ni gwanyu muri kino kiganiro babanze babamenye. Ego. Murakoze cyane. Amazina ni Prophet Maurice Byizigiro. Dusanzwe tuba ngahanye ni Gitega, tunakorera ibikorwa ngahanye ni Gitega. Turongoye na Eglise Peniel. Turaryohewe kuba kumwe namwe n'abakunzi ba kino kiganiro. Murabizi nkuko vyama tugize ikiganiro n'umukozi w'Imana, ikintu ca mbere twoherako ni isengesho. Umukozi w'Imana mwodusengera kugira ikiganiro gende neza. Murakoze cyane. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye kuri umwizigirwa, turagushimiye kuri Alpha na Omega, turagushimiye ko uzi byose, turagushimiye ko hose uhari kugira ngo ugire neza abawe. Rero turakweretse ino programa muri kino kibanza, ino programa ibe iyidasanzwe. Ni benshi wayiteguriye ariko hariho n'abandi ukeneye ko bashobora kugira ikintu bakiriye ku buzima bwabo ku bwa bino bihe. Rero girira neza umuntu wese ahari aza kumva kino kiganiro, aza kumva ubukuru bwawe bumugendere, yakira ikintu kidasanzwe ku buzima bwiwe, amateka yiwe ashoboye guhinduka ku bw'ino programu. Data mu izina rya Yesu ugire neza umuntu wese ari muri kino kibanza n'abariko barabikurikirana live, ubagire neza mu buryo bwose, babone ubukugira neza kwawe. Yesu kize ugendere umuntu wese ahari abone ubugira neza kwawe mu buryo bwose, mu izina ryawe ugera mwami Yesu. Amen. Murakoze cyane mukozi w'Imana, namwe tubashimire mwebwe muriko muradukurikirana, turi ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane. Rero dubaze uno mukozi w'Imana mbega Prophet Maurice ninde, mbega iryo bango yagiye kumenya gute yuko riri muri we? Yego. Murakoze cyane. Prophet Maurice no umwana yavutse nk'abandi bose, hanyuma arakura aragenda ku ishuri nk'abandi bantu bose, hanyuma mu mwaka wa 2019 plutôt 2018 mu bihumbi bibiri mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani itariki zitanu z'ukwezi kwa cumi na rimwe niho Maurice yitwa Byizigiro Maurice yahura n'umwami Yesu arakizwa. Amaze gukizwa yakira Yesu umwami n'umukiza ku buzima bwiwe, hanyuma nk'uko abandi bose bakira Yesu n'umwami n'umukiza ku buzima bwabo. Puis haraba gusenga inyuma y'imisi mikeya, amasengesho no kwizera Imana muri ubwo buryo bwose, haca hakurikira ikindi gikorwa cyo kubana n'Imana, kumenya gusoma ijambo ry'Imana no mu bundi buryo butandukanye. Komsa uko ibihe byagenda biraba niko Imana yagenda iganiriza ubuzima bwanje, ariko sinamenya exactement ibangiri canke naririya kuko sinari nzi nanje abavugisho canke ibango ry'ikivugisho. Hama niho nagira jeune amafungo nkuko abandi bose bayakora y'imisi ibiri. Niho nari ngikizwa, sinari bwana batizo mazi menshi. Hanyuma Imana inganiza, sinari bwini Gitega, nari Bujumbura, Imana inganiza ku bw'Igitega. Inganirije irambwira ko igikorwa cyayo nzotangura kuyikorera, nkatangura ishengero n'ibindi mu buryo butandukanye. Puis niho nabandanije mu gikorwa cy'Imana, numva narazi Gitega ndayikorera ndanezerwa, mugabo ntazi exactement ivyo bikorwa vyayo. Naba mu bihe byo gusenga byo kuwo duhuye nyene mu ibarabara nkamubwira Yesu ngene agira neza, mu nyuma nisanga mfite ingabire yo gusengera abagwayi.
hari byahereye ku buzima bwo mu nzu iwacu kuri mama wanje yari afise ikibazo c'amaguru adashobora gutambuka hama ndamusengera arakira birabandanya hari abantu baba barimo amadayimoni haba bararwaye ingwara zidakira izi ngwara bavuga ko zidakira hama barakira hama niho nabandanije duhura n'abandi bakozi Imana batandukanye babona umuriro mfise harimwo umwe dufise n'igikorane nashoboye gutumiramo yitwa Pasteur Dinamo barambwira bati bo bari basanzwe bamenyereye amabango barambwira ati ibango ryawe mu vyo wosenga no mu vyo wovuga uzokwiyubare kuko ushobora kufisa ibango ry'ikivugisho sinari nzi les prophètes abari bo ko bakora n'ivyabo mu nyuma ndabaho ndakura niko guca mbona iryo bango ry'ikivugisho uko rimeze mugabo kuko Imana nubwo ikugira uwo umupasiteri cyangwa umuvugisha nk'umuapotre Imana ntabwo ivuga ngo ndakugize uyu nkuko yabigira abandi ahubwo ibikorwa igutuma ibyo gukoresha ibyo usanga uri kurakora mu gikorwa usanga uri kurabamo mu buzima bwa misi yose niryo bango ryawe uko wisanga mu kuvuga mu gusenga mu gutumbereza ibintu wisanga arivyo bimatanye n'ibango ryawe mu nyuma rero maze gusanga ari ryo bango ry'ikivugishwa avec abankuriye bariko barambwira ati ibango ryawe niri seho nuko babona ndiko ndakora ibintu niko gutahura ko iryo ku buzima bwanje canke mu muhamagaro wanje ari ibango ry'ikivugisho comme ça bica ibandanya uko mu nyuma ndatangura église Peniel iriko irakoramo ibibwirizo gukorekamwo kubohora abantu gukiza ingwara abantu bagakizwa bagahura na Yesu ibikorwa n'ivyo n'intaye nyinshi zihari mbega iryo zina Peniel ryaje gute risobanura iki Peniel ni kibanza ciza cyane Yakobo yahuriyemo n'Imana Peniel izina Peniel ni kibanza cyari kibanza gisanzwe umenga ni kibanza gisanzwe nkuko abandi bose babona ko ari kibanza kiriho hanyuma Yakobo yari ari mu rugendo agomba kurondera Imana no guhura n'Imana hanyuma arasengagira ahantu ahari avuga ati hano hantu ndakeneye ko Imana ihanyiyerekera aravye birivuga ngo acabona abamarayika bagenda baduga bongera bamanuka baduga bamanuka hanyuma yaraharaye ijoro ryose birivuga ngo yari yiseguye ibuye ariko amaze kwisegura ibuye avuga ngo asangana urutara asangana iryo Kristo amaze kuba ngaho buraca mu gatondo umumarayika w'Imana aramugendera ambwira ngo Yakobo bari bagwanye ijoro ryose kuko nubwo yaharaye ntiyarayaryamye anezerewe yari ariko arasenga hanyuma Imana yamubwira ati umumarayika w'Imana amaze Yakobo avuga ati ndekura uko umutwenzi uratambitse Yakobo aramubwira ngo sindakurekura utampezagiye hamara amaza ngo aramubwira ndekura ngende uko umutwenzi uratambitse Yakobo arensista encore aramubwira ngo sindakurekura utampezagiye amaza ngo ushaka ndakora ikibohora witwa nde Yakobo aramubwira ngo nahora nitwa Yakobo no kumanuma Yakobo risigura igisuma amaze kubwira ngo nahora nitwa Yakobo aramubwira ngo ntucongera kwitwa Yakobo ukundi ndaguhinduye Israeli amaze guhindurwa Israeli Yakobo bose baramuzwa Yakobo yari umuhungu wa Isaka mugabo yivye se bituma agenda gukora kwa Labani inarume hama amaze kugaruka yitwa Yakobo agomba kurondera Imana agomba kurondera izina rishasha aca umumarayika w'Imana amuhindura Israeli amaze guhindurwa Israeli acavuga ahantu abonaniye n'Imana aca hita Peniel Peniel sobanurwa inkomezi za mbere z'Imana uvuga ngo ikibanza cya Peniel na ahantu Imana yiyerekanira na ahantu Imana yerekeye Yakobo naco gituma rero Imana imaze kuduhamagara ikatubwira ko tangura igikorwa cyayo yaduha iyo zina rya Peniel naco gituma ibikorwa bihakorekera no guhindurirwa amazina no kubohoka no kugaragaza ubushobozi bw'Imana uyu munsi tuvuge yuko abahuye na Prophet Maurice cyangwa abashitse ugicaniro hakorera yuko bategezwa guhindurirwa amazina exactement mugana donc baje donc bategereza guhura n'Imana yavuganye nanje jewe sindabakorera ubwanzu gusa ndekura Imana yantumye gukora vuga ngo Imana yasize iyo Peniel mu majambo tuvuga yasize iyo Peniel mu bikorwa dukora kugira ngo bikunde ko abantu bahindurirwa amazina nka Yakobo bikunde ko abantu babona ubushobozi bw'Imana nka Yakobo muravyumva bene data yuko turi kumwe n'umu prophet asanzwe arongoye ishengero Peniel aha mu gisagara ca Gitega ariko tuje imbere tumubaze kubijanye n'uwo muhamagaro nyene prophet mutubwize ukuri kenshi abantu
iyo bumvise umuvugishwa yego. hari bamwe abona ati ni umubeshi, Mhm. hari abandi bavuga ati ni umusuma, Mm. hari abandi umwe wese abivuga uko abibona. Ego nivyo ari nabemera ko hari abavugishwa. Mm. Iyo ngabire mwebwe muyibona gute? Nizihe ntambamye muhura nazo? Ubusanzwe iyi ngabire y'ikivugisho Mm. ni ingabire ibwirizwa kuboneka uko nyene abantu bayibona, kuko ni ikintu kitaje kubwo ivyumviro vy'abantu canke bon, ariko ni ikintu cavyawe n'umugambi w'Imana. Mm. Hama ni ingabire yururutse direct iva mu ijuru nk'uko izindi zose ziva mu ijuru. Ubundi ingabire prophetique ni ingabire yatanzwe nk'uko apostolique yatanzwe, pastorale yatanzwe, evangelisation yatanzwe. Ariko ikintu kimwe Imana yatangiye ibango ry'ubuvugisho, birivuga ngo mwizere Imana mubone gushikama, mwizere navugishwa nawe mubone gutsindanishirizwa. Amen. Mu bisanzwe onction prophétique ni nk'ikintu Imana yatanze muri correction, donc prophétique ministry cyangwa prophétique anointing ni ikintu Imana yatanze kugira ngo libere abantu kanaka, kuko ntihashobora kuba revival, ntihashobora kuba kubohoka hatabayeho prophétique. Igihe Imana agomba gutabara ihanga rya Isirayeli muri Egypte, yarungitse umuvugishwa ariwe Mose. Hama bamaze kubaho Imana ikikreya abaheburayo, abarewi n'abandi batandukanye, icishinga ministry. Mugabo ikintu gituma umuvugishwa aba icambere cyo umuvugishwa abo kugira ngo abohora agaragaza ubwiza bw'Imana, agaragaza izina ry'Imana, donc abantu babona Imana, kuko umuvugishwa igituma apingwa kritikwa, umuvugishwa aza kuviyora le monde des esprits, isi y'umwiza. Kuko nimba umuvugisha ashoboye kugusengera barakuroza ugakira, ni ukuvuga uwakuroze we arabona ko ivyo yakoze bipfuye ubusa, hanyuma biramwenerva, biramubabaza, akagerageza gukora igishoboka cyose kugira ngo niho aca umuvugisha uhagurukirwa n'amajambo n'intambara zitandukanye. Apana gusa kubera ko ari iryo bango umenga riri hejuru, ni ukubera ko ari iryo bango ryaha kugira ngo rinyegurure iby'Imana yashyizeho, rigaragaza ubushobozi bw'Imana. Umuvugisha aragusengeye, bari barakuroze canke arakubwiye directive ishobora gutuma ushikira ku Mana, utumberana n'Imana, ubona ubwiza bw'Imana. Hama wari yatumye cyatumye uhusha iyo nzira, ategereza kubabara, ategereza kurondera ibishoboka byose kugira ngo apinge canke azibira ahantu ivyo bintu byashoboye kuva. Ugiye muri Ancien Testament urabona ingene Eliya baramututse ngo ico gipfu c'ubuhanza baramugwanya. Uravye Mose yaragwanije mu buryo buteye ubwoba. Uravye Yoshua meme chose, kugeza aho ahakwa guhagarika ministry. Imana ikamubwira ngo none se nakwibwiriye ntikikama ushira amanga, ndi kumwe nawe. Meme mu gitabo ca Yeremiya igice ca 33 birivuga ngo Yeremiya acuguraniye muri rya bohero, kugira ngo Yeremiya yari yapfunzwe n'iki? Yeremiya yari yapfunzwe na mission y'Imana. Rero ni ukuvuga ngo bavugisha kuva mu isezerano rya kera gushika muri rishasha bamye bagiri ibibazo. Hageze igihe na Yesu ubwiwe bamwita umukuru w'amadayimoni, kubera ahindutse akaza gukora muri ku ministeringa muri fa cyangwa domaine prophétique. Ni ukuvuga domaine prophétique ni domaine nibango rihari kugira ngo ripinzwe muga, kuko ritegereza kugira impact n'ubushobozi cyane mw'isi y'umwiza. Muri iyo ngabire birumvikana yuko muyikoreyemo imyaka irabaye myinshi. Hari experience mumaze kubona, hari ubuzima mumaze kubamwo mw'iyo ngabire, mw'iryo bango. Mbega niyihe manuro mwotanga ku bandi bafise ingabire nk'iyo, canke abeje Imana ishobora guhagurutsa muri iyo ngabire? Biba bikomeye cyane, kuko ubwanje naje iruhande y'ivyo maze gusanga mfise. Paulo yavuze ikintu gikomeye ngo kera nkiri umwana niyumvira gwana, navuga gwana, ariko maze gukura mba mu vy'ubwana. Ariko aravuga kino ni mu Bikorinto ba mbere igice ca 13, ariko aravuga ikintu kiri très important. Je maze kumenya na iyo ngabire nayifise, hari les prophètes nashoboye kwegera, barambwira ama challenge bahuye nayo, barambwira ibihe baciyemo. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yanse kwiga, yanse kuzokwigisha, iyo umuntu yanse kuregwa, yanse kuzorera, ni ukuvuga ngo uwoba wese uretse n'ibango prophétique, reka mvuge kuco mwambagije, ukuvuga iyo ugombye kuregwa wemeye kuzorera. Nta muvyeyi yari hatabaye umwana. Rero iyo bishitse ukaba ukeneye kuzoshika ahantu kure hashoboka kuzoba ikindi kintu kidasanzwe ku buzima bwawe, biroroshe cyane ko utegereza kwegera ushobora kuca muri ivyo bintu. C'est vrai, hariho experience kanaka dushobora kuba twarabonye muri ubwo buzima twaciyemo, muri ivyo bikorwa twakoze, ariko natwe hariho abatubwiye uko bitegereza kugenda, abaduciriye inzira, abashoboye kugururira kino kirere. Kuko intambara nahuye nazo siza abanyitangiye imbere bahuye nazo. Rero kimwe mu bintu noshobora guhanura ko bariko barahaguruka muri prophétique, ikindi kimwe mukozi Imana, abantu bamwe barashobora kuba mu bihe Imana yashoboye guhamagara abantu muri iyo domaine prophétique canke no muri indi bango, akumva ko ari we ahambaye atawundi muntu yoshobora gukenera, bigaca bishobora gutuma ananigwa, agakonta imyaka amaze mu gikorwa,
ariko Yesu yavuze ikintu kidasanzwe muri Yohana 8:51 ngo sije nishingira intahe ariko unshingira intahe niwe kamara amagambo. Kuvuga ngo ibikorwa tubwiriza gukora kuba noba nitwa umupasiteri cyangwa umuvugisho icyo ntigihagije, ahubwo ibikorwa nakoze bitegereza kunshingira intahe. Harabona abwiye bakabibona, harabona asengeye bagakira. Ni ukuvuga ivyo biri. Ni ukuvuga rero kubo twohanura si n'abatoya bacu gusa mu myaka bamaze muri prophetic ministry, no, ahubwo ni no kubashoboye guhaguruka muga bitashoboye gukunda ko bagira impact ko bwiriza kuyigira, kuko birababaje kugira isheke muri buno bwami, ariko biraryoshe kureyisa muri buno bwami. Ico gukora ni kimwe, no kwizigira Imana no kumva yuko ijambo ry'Imana rivuga mu bintu muri Zaburi 115 ku murongo wa 15 avuga ngo ntihagire ico mugira abona robanuje amavuta, ntihagire ico mugira bavugishwa nanje. Tuzume prophet Imana mengira ikirasuri. Ahandi ivuga muri Matayo 10 ku murongo wa 41 ivuga ngo uwakiriye umuvugisho kuko ari umuvugishwa nanje azohabwa impera ingana niyo umuvugisho. Donc ikintu kihari ku buzima bwabo nuko boshobora kwakira canke bakegera uri hejuru y'ubuzima bwabo, hanyuma akabahanura. Hariho ibihe dushobora, urabizi ko urashaka kubwira umuntu kandi ari ivy'ukuri, nakubwira izina ry'iwawe, nakubwira n'umuvyeyi wawe canke n'akazi ukora, ariko kubera ko Satani atagomba ko ivyo bihe biba ukavuga sivyo, canke naho nakubwiye akaba ari byo nkagusengera ugakira kandi nasenze mu izina rya Yesu wavyumvise, ugasanga ijugurutse kuvuga ko nakoreshwa n'Imana. Igikorwa cyo gukora ni giki kuri ivyo bihe no muri uwo mwanya, nuko utegereza gukomera. Wewe wabivuze nubwo bavuze ko atari ivyo, urashobora no gusengera umuntu kandi wizeye ko akira ntakira, ariko nuko ubwiriza gukomera. Kuko na Yesu naho yaje kuri nosi, akiri muri nosi deje yabwiye intumwa ziwe muri Yohana 16:31 yabwiye ngo ndazi ko kwisi hari amarusho ariko muhumure naranesheje isi. Ni ukuvuga ngo aba bantu bari muri no bango ryacu canke no muri kazoza k'ibikorwa tuzotegereza gukora, nuko babwiriza gutahura ko hari ikintu Imana ikenera gukora ku buzima bwacu no ku buzima bw'abo bantu bose Imana ihamagaye. Ariko wewe wahawe iryo bango kuko riri mu buremerezi bw'isi, utegereza kwizigira Imana ko ariyo yaguhamagaye, kandi atari ubikora iyaguhamagaye ariyitegereza kubishitsa. Imbere ko tubandanya ikiganiro turabona abantu bariko baradukurikirana kuri Salocom TV1, hari uwamaze kuvuga ati ndamukiriza profete Imana imuhezagire cyane. Imana imugire neza cyane umuntu. Ya bica bigaragara yuko hari abantu bamaze kubabonamwo ivyamwa bikomeye. Ego rero uno musi profete nari nabahamagaye kuko numvise mufise igikorane. Nivyo sivyo canke nibihuha? Ubusanzwe hari ibikora twashoboye gukora, nuko ngira ngo hatashoboye ko urabajije, ariko ngira ngo reka ndakongera ko hari ibikora twashoboye gukora, hari ivuga butumwa twashoboye kugira, hariho n'ibindi ama evenement atandukanye. Ariko kino gikorane début de cette année ici 2026 twavuze ngo ni new beginning and victory, ni intango nshasha n'intsinzi. Muri iyo sanse, muri iyo mvugo turiko turavugamo ivyo bihe, hari ibintu byinshi twiteze. Nukuvuga twavuze ino teme ya kino gikorane ivuga ngo Yesu asubira i Kapernaumu, biramenyekana ko ari mu nzu. Rero Yesu yarakoze ibikomeye mu icengero, yarakoze ibikomeye muri kino gisagara, ariko birivuze ngo agaruka kandi inyuma yo kugaruka biramenyekana ko ari mu nzu. Nukuvuga ngo ikintu tugomba gukora muri uno mwaka ni ukumenyekanisha Yesu mu buryo bwose, muri territoire zose, muri domaine zose. Rero muri ubwo buryo twaciye tworganiza kino gikorane. Kino gikorane kizoba le 26, le 27, le 29 kuno kwezi nyene kwa gatatu. Kizobera mu Giswahili kujya gatatu, mu Giswahili kujya gatatu. Kizotangura isaha 10 kwa gatanu, isaha 10 kwa gatandatu, n'isaha 3 kwa Mungu no ku mugoroba, kandi kizoba kibandanye isaha 10 nyene. Nukuvuga tuzobona ibihe byiza mu buryo bwiza kandi bukomeye mu bushobozi bw'Imana. Rero iruhande y'ivyo muri ico gikorane twashoboye gutegura mushaka kuba mwarabonye, ni ukugira ngo Yesu menyekane ko ari hari. Hari igihe umwana w'Imana canke mu ishengo canke mu bikorwa dutandukanye abarozi canke ibikorwa bibi vy'umugwanizi bishobora kugerageza gukora ibishoboka vyose, ariko niyo hamenyekana ko Yesu ari hari. Paulo yavuze ngo nabambane na Kristo ariko ndiho, ngo yamarije nkiriho ni Kristo muri jewe. Rero muri ubwo buryo muri ico gikorane hazoba kumenyekana ko Yesu ari hari. By'ukuri twabonye biri mu nkomezi zidasanzwe, twabonye amabasha amafishe mu gisagara cyose, ku maradiyo, ku marezo sosiyo, ukuri n'ibintu bidasanzwe. Ariko reka imbere mbwira bariko baradukurikirana, murashobora kubaza ikibazo profete mwifuza cyo cyose, cyangwa ari ntahe, byose turi en direct. Turabona umuntu ari Kigali yitwa Ntakarutimana Lydia, yavuze ngo Yesu yamamare impande
zose. wow. Lydia Imana igwezagire cyane. Lydia ari mu bana bo muri eglise. Yego. Ndamwibuka yaraje muri eglise yari ahari muri 2016-2015 hama camvuga ngo ni umwaka wo kwinjira. Mvuze ni umwaka wo kwinjira niko guca agiriye opportunity. Mubona avuze harimo abagiye Buraya, hari abagiye Kenya, hari nawe yagiye mu Rwanda. Abantu benshi bashoboye, nico gituma ari ngaho hafi. Maybe nuko sinzi ko n'abandi bari online bariko barabikurikirana, ariko canke n'abandi bari kuri Facebook nabo barashobora kwandika peut-être, ariko turazi ko ari intaye nyinshi. Imana ihezagire Lydia, imukomeze no ku bandi bose. Mission nimwe yo kwamamaza no gusigira intaye Kristo Yesu, bimenyekane ko ari hari. Nawe nyine aciye yishura ati amen. Yego. Wow, tubandanye rero kubijanye n'igikorane Prophet. Ibikorane twama twabigiye. Yego. Kandi imbere baba batubwiye ko bizoba bikomeye. Yego. Ibitangaza bizokorera. Yego. Abagoye bakira, ababushwe babohoke. Mugabo mwagenda mu gikorane muvuyeyo ugasanga kavuga rero bya bindi batubwira birihe. Ndibaza no ko dukurikirana bo bishingira inahe. Ukavuga ati je nagiye mugabo mbona ari bya bindi nyene. Mbega ico gikorane by'ukuri twemeze ni iby'ukuri. Hari ikintu kizohinduka mu buzima bwacu. Mu bisanzwe ivyo natwe turavyumva, birashobora kuba binavugwa, birashobora no kuba ari byo hari abantu bashobora kuvuga ivyo bihe mugasanga ntibashobora gukora bimwe, abantu ntibabonye bari biteze. Ariko ico tuzi ni kimwe, Yesu niwe avuze ngo bizomenyekana ko ari hari. Ni ukuvuga kumenyekana kwiwe byamenyekanye ko yageze kumva Lazaro, yazuye Lazaro amaze iminsi 4. Byamenyekanye ko araye mu nzu ku mutoza kori Zakayo. Yavuze ngo ivyo nari narivye ndabisubiza inshuro 4. Aravuga biramenyekana ko yagendeye umudamu w'umusambanyikazi, arihana ubuzima burahinduka. Igikorwa cacu canke umugambi wa kino gikorwa sigamire tugiye kuri podium, ntituravuga butumwa dukorera ku matera, dusanga ni amashengero Imana yashizeho kugira ngo tuyakore dukore abera. Twaravuze ubutumwa abantu barihanye n'ibitandukanye. Igikorwa cyo gukora muri kino gikorane nuko tuzotegereza kubohora ababosha, nuko tuzotegereza gukiza ingwara, nuko bizomenyekana ko ari hari abantu Yesu azobakorera, azobakiza, azogendera ubuzima bwabo mu buryo budasanzwe. Ariko ivyo byose bizabifadikanirize hamwe n'ikintu kimwe kugira ngo abantu bashobore kwakira Yesu umwami n'umukiza ku buzima bwabo. Nico gituma Yesu yatanze intongabire yo gukiza. Mwibuke muri Matayo igice ca 10:8 yavuze ngo genda mukiza abagwayi, genda muzura bapfuye, genda mwirukanye amadayimoni, ngo genda muhindura amahanga yose abigisha abanzi. Ni ukuvuga mu bitangaza bizoba bikoreka. Mission nimwe. Niyaba hari umurozi azoshobora kuba yarakuroze hanyuma akabona ivyo yakuroze birapfuye birasanzaje, nawe azomenya ko hari umugabo yitwa Yesu ari hejuru ya bose, hama nawe ashobore gukizwa. Umuntu ashobora kuba yaragenze akivuza mu kirundi cyangwa no mu buzima butandukanye bikanka kwagira hama agakira, umugambi no azotegeza kwakira uwo mugabo yitwa Yesu amukijize. Kuvuga ngo turi garanti, turi assuré mu mitima yacu, turi tranquille. Iyo tranquillité niye nuko twiteze ko Yesu kubw'imitima agomba kuganya azotegeza gukora byose bishoboka kugira ngo abantu babe satisfait, kugira ngo bashobore kumwakira mu buzima bwabo. Bakunzi bacu muravyumva, nimba ari kibazo fise kibaze Prophet, turi kumwe nga anye ata kibazo naco gihari, mwumve ko tuzohura mu gikorane. Mu kurangiza Prophet twibutse amatariki n'amasaha ico gikorane kizobera. Yego. Mu bisanzwe igikorane novuga ko mu bisanzwe kiriko kiraba. Kuba nuko kiko ino evangelisation turiko turatumira batandukanye. N'ubundi wese ahari yumve ko ariko aratumira, ategerezwa kumva ko ategerezwa kuba muri kino gikorane. Abazoba bari kuri live, abazoba bari bahishikiye, bazotegereza kubona ubwiza bw'Imana. Ikintu kimwe kihari nuko gikorane kizotangura isaha 10 kuwa gatanu, kikabandanya no kuwa gatandatu isaha 10. Itarike kuwa gatanu itarike 27 no mpera za kuno kwezi. Kuwa gatanu itarike 28 kizotangura isaha 10 nyene. Aya misi ibiri ni isaha 10, 27 na 28 za kuno kwezi. 29 azoba ari dimanche kizotangura saa 3. Hanyuma gice gisubira gitangure isaha 10. 29 kuno kwezi kwa gatatu. Abarundi kenshi bakunda ibifaransa, bumve uvuze saa 10 ntibazoze saa 4 ni 16h, saa 10. Ego. Dukuvuga ni saa 10 itariki 27 na saa 10 itariki 28 na saa 3 itariki 29. Ego. Kandi twege ku bwacu ababwirizwa bari babitegura bobo bariko babikora ku buryo bazoshika
bazoraraho biteguye guhera uno munsi nuvuga n'uwose kuno munsi azoshikira muri atmosfere ya kino gikorane. ego kenshi iyo hari ibikorane nk'ivyo one biba vyateguwe n'ishengero kanaka abantu bakunda kumva umenga ni ivy'abo muri Peniel ni ivy'abana ba Profete twe ntiturimwo mbega ico gikorane ni cy'abandi hazoze bandi. Mu bisanzwe kino gikorane twavuze ko tugitangura ngo ni new beginning. Kino gikorane si ikorane dukoze kubw'ishengero ahubwo turi muri mission yo gukora igikorane ku isi yose. Ni ukuvuga ni imiryango tugura ariko kubera ari muri periode y'imvura kandi Imana yatuganije tubwira ko tutegerezwa kubikora vyihuse natwe Imana yatuganije ku mwanya mutoya dushira mu ngiro turi execute ariko twagomba tubabwire ko kino gikorane uwo ari we wese arahawe ikaze kibamo. Nta gikorane cy'ishengero kibaye ahubwo bivuga ngo bimenyekane ko Yesu ari mu gisagara, bimenyekane ko Yesu yagarutse avuye bihaze imisi asubira Kaperamumu, biramenyekana ko ari mu nzu. Twese turiko tumenyekanisha Yesu, tugaragaza Yesu. Nta jambo na rimwe rya Peniel rizovugwa gusa ni kubera ko aririye ari ahantu bizobera, sino nta nuko twari kubivuga. Hanyuma n'izina ryavuze kubera ko ari je nzoba ndiko ndagikoresha, sino ntivyari kuvugwa. Higira kabiri naco mu kwezi kw'indwi nuko zokora igikorane ho tuzosohoka tuve muri eglise dukorere ahandi hagutse kugira ngo bikunde yuko hari abantu batangirwa n'ico gihome kivuga ngo ni shengero ni kubw'ishengero nibi ariko umugambi dufise nka eglise, umugambi dufise muri no muhamagaro wa Peniel no gukorera isi yose. Twarabonye umukozi w'Imana Pastor Dinamo asanzwe arongoye ishengero CGC Gitega, mbega nawe azoba ari muri ico gikorane azokwigisha bimeze gute? Exactement, Pastor Dinamo azotegeza kuba hari kandi azokwigisha kandi bikwiye. Pastor Dinamo ni umuntu ategereza kuzoba hari kandi umuntu adasanzwe muri ico gitumi muri ico gikorane no ku buzima bwanje ni umu invité spécial kandi ategereza kuzokwigisha kuko Pastor Dinamo niwe yambatiza. Pastor Dinamo niwe yabatize jewe. Kuko navuye Bujumbura ntarabatizwa hama cambatizwa nawe mu 2020. Ni kuvuga hazoba harimo no gushingira intahe uyu muhamagaro. C'est vrai tugitangura vuze ati hari abantu bashaka kuba badatahura les prophètes n'ibiki n'abandi ariko ari mu bashoboye gushingira intahe, azoba ari mu bashingira intahe hamwe n'abandi benshi kubwo muhamagaro. Tubashimire mwebwe mwariko muradukurikirana, twizera yuko tuzoba muri ico gikorane turi benshi. Ino emission muyisangiza abandi, muyipartage benshi bamenye ibigiye kubera mu gisagara ca Gitega neza na neza mu ishengero rya Peniel risanzwe rirongowe na Prophet Maurice Vyizigiro. Namwe tubashimire cyane. Murakoze cyane. Yego nizere ko no hanyuma tubatumiye muzotubwira uko ngene bimeze. Yego hama no mu gikorane ngira muzoza muraduha amakuru gira tuyakwiragize hose bamenye. Turabatumiye no guhera uyu munsi. Yego Imana ibahezagire cyane. Murakoze cyane. Yego Imana ibagire neza. Yes, muravyumva twari kumwe na Irambona Guylaine na Prophet Maurice, namwe Imana ibahezagire. Hariya behind camera mwari kumwe na Bobo Homi cabinet technique, hariya Kapa Ange, Imana ibahezagire. Staff ya media ya muri Salocom, Imana ibahezagire mwese. Mugumane na Salocom tubazane ibintu bishasha. Turi ko bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane. Amen.